ikintu cya mbere cyanjyoheye se n'ikindi nararyohewe umunsi nari mpejeje ku ishuri hama ndagira umunsi mukuru kugira ngo nezereze abavyeyi yego vyarampimbaye kandi nagaragaje n'umunezero yego nakoranije inshuti n'abagenzi umunezero nagaragaje cyaciye kimpa n'icigwa mpenda bashimira narafashe nk'iminota 30 ndarira ego jewe ikintu cya mbere nahuye kibi mu buzima bwe wanje je narakuze mu buzima buzimvye ndakuramukije mama amahoro urabona uhetse ikibondo niki wawe yego rwanje ikibondo bingahe se bakwita mama nde mama Brunelle mama Jessie mama Jessie akazina keza mama Jessie umuntu wese arafise ibintu bibiri amaze guhura navyo arafise ikintu kimwe ciza kiruta ibindi byose amaze guhura naco uwo kitubwira usubirira mu kibazo umuntu wese arafise ikintu ciza amaze guhura naco akavuga ati iki kintu nzorinda mpfa ntacibagiye cyarangyoye cyane nicaye kuri wewe ikintu coba cyaranezereje kurusha ibindi byose ikintu kimwe kinezera kurusha byose nuko mfise ubuzima ego ubuzima buhagaze gute ubuzima uko mbayeho kose ndavyishimira ndishimira icyo Imana yangize nuko ndi hari ibintu bigenda bituba ko bigiye bitandukanye ugasanga urahuye n'ikintu kikubabaza ku buryo bwacu jewe iki ukumva wonyene ko chance kucibagira nicahe cyakubabaje kurusha ibindi ubuhemu ego ndagushimire cyane murakoze sawa boss ndakuramukije mu icubahiro cyawe kweli ndashima na jewe basanzwe bakwita gute jewe nitwa Niyibizi Gisaveri Shadrake Gisaveri umuntu wese arafise ikintu ciza amaze guhura naco ku ruhande rwawe ni igiki wahuye naco kikakuryohera ku buryo utazopfa ucibagira ikintu naba maze guhura naco kweri je kuva mvuka sindaguhara na rimwe sindaguhara na rimwe kwe ikintu wishimira cyane ko nkomeye gisubiremo neza ico kibazo ndakubaza usubiramwe yishuri iyo nyishu neza ni igiki umaze guhura naco ku buryo uzorinda apfa utavyibagiye ikintu maze guhura naco je kuva nkivuka jewe kuva nkiri umwana sindaguhara na rimwe kwe yego kwe maze guhura n'ikintu kibi kikakuryohera kikakubihira ku buryo wumva umengo ntuzopfa ucibagiye nica hari umuntu amaze kungirira nabi ko yarashira mu gasho kubw'ibintu amaze kunkorera mbeshe ivyo ngoma ndavyibuka kweri yego kabisa ushimire cyane Gisaveri ute boss ni sawa meze neza ndashima basanzwe bakwita gute Steve tukubaza akabazo kamwe umuntu wese mu buzima aba afise ikintu kiza cyamuryoheye kurusha ibindi ku ruhande rwawe ni ikihe kintu kimaze kukuryohera kurusha ibindi byose umugore wanje umuntu wese afise ikintu cyamubabaje kurusha ibindi byose ikintu cyagubabaje ku buryo bwati nzorinda mpfa ntacibagiye n'icyaha ntakiraba urakoze cyane murakoze nawe turi kumwe n'umutama umwe mu bantu bahumuye ko nawe twumva tumuvugishe gatoya ndakuramukije mutama ni sawa umeze neza yego basanzwe bakwita gute mutama wacu niho nitwa ndi mugwanko banye ni mugwanko banye none turashaka kubaza iki kibazo umuntu wese imyaka amaze kubaho ku isi aba afise kumbura ikintu cyamuryoheye kurusha ibindi byose ikintu cyoba cyarakuryoheye wewe mu myaka umaze nicaye kiruta ibindi byose ubona ko utazopfa wibagiye nta na kimwe cyakuryoheye wapi hari igihe umuntu ushomeri gusa nibwo yego bwakuryoheye ubushomeri bwarakuryoheye emwe bashi isuka niyo yanyuze niyo nkoresha jewe isuka niyo yanyuze ikintu cyoba kimaze kukubabaza ku buryo uvuga ati je sinzopfa ndacibagiye nica cyakubabaje cyane ku buryo uvuga ati sinzopfa ndacibagiye isuka tugushimire cyane yego turakuramukije mutama wacu amahoro cyane umeze neza basha ameze neza urakuze urahumuye bakwita gute jewe nitwa Gahungu Berekimansi muta wowe ufise abuzukuru bangahe wewe je ndafise abuzukuru 21 yego abuzukuru 20 nta mwuzukuru dufise oya ndabaze kugira abuzukuruza batatu muta umaze imyaka myinshi kumbure ku isi sime kuko biri kose imyaka 82 yego uracayibuka ndacayibuka neza ariko reka dukundire tukubaze ko nakabazo mu buzima bw'umuntu wese aba afise ikintu kiba caramuryoheye mu mibereho yiwe ikintu kuri wewe cakubaye kirakuryohera ku buryo uvuga ati nzorinda mpfa ntacibagiye basha ikintu caryoheye no kubaho nabi gusa hanyuma
isuka niyo yanyoheje initumye nisazisha mu buzima bwanje hanyuma ndagira ikintu rero cerekeye ubumuga ushika kuri no mwanya ikintu kimaze kukubabaza uvuga ati je nzorinda pfa ntibagiye ikintu kuko carambabaje cyane n'icyaha ikintu cyo bacarambabaje kuri iyi si yakumaze ku isi ikintu cyakubabaje kurusha ibindi byose ukubaho nabi gusa ushimire cyane mutanga murakoze cyane isawa musaza ni fresh man umeze neza kabisa turashima neza we bakwita gute ndange Jarbel bakwita ndayonge Jarbel Jarbel Arbe udukunde twaze kwiteka rya kwano kabazo umuntu wese ngaha kuyisi afise ikintu yagiye arahura naco ibintu yagiye arahura navyo hari ikintu cyakuryoheye ku buryo uvuga ati Jake nzorinda pfa ntakibagiye kuko carangyoye cyane n'icyaha ico kintu je cyanjyoheye skindi burya kuba kuyisugirwa n'abagenzi hagere barafise umugenzi ukunda ico kintu cyanjyoheye yanire muraganira uri mu ngwana akazi gukuramwo cyenda akazimufasha nta kindi kintu cyambere cyanjyoheye hariho kubabara navyo biriho ntituvyirengagize hari ikintu cyakubabaje kumbure kurusha ibindi vyose turifuza kumenya mbe ikintu cyakubabaje wewe Albert n'icyahe kurusha ibindi byose rwatsi nzorinda pfa nacibagiye Chikiro je chambabaje nakubwira ati cyari kumbaza yombura abagenzi muga ko naraso abagenzi ntaca bakikimbabaza urakoze cyane gute boss Papa meze neza cyane gose basanzwe bakwita gute we cyabanyita Beritra umuntu wese afise ibintu yahuye navyo kumbure hari ikintu cyakuryoheye kurusha ibindi byose nikiye kintu kuvuka kimaze kuryohera ku buryo ubona yuko utazopfa ucibagiye ikintu kimaze kunyohera kuruta ibindi byose ni football football niyo yakuryoheye cyane ikintu cyakubabaje ku buryo ubona ko uzorinda ufutse ibagiye ico kintu kubera ko cyakubabaje cyane n'icyaha nta kintu kirambabaza kwe tugushimire cyane ni sawa boss ni sawa meze neza yego cyane neza witwa gute boti je nitwa Nzeyimana Patrick yego Patrick udukundire kwiteka rya tukubaze kano kabazo yego umuntu wese afise byinshi yagiye arabona navyo mu myaka afise n'imibereho yiwe mu kibano mu buzima busanzwe hari ikintu wahuye nacyo kirakuryohera cyane ku buryo uvuga ati nzorinda pfa ntacibagiye ico kintu n'icyaha yego cyane yego n'icyaha ikintu cyambere cyanjyoheye se n'ikindi nararyohewe umunsi nari mpejeje ku ishuri hama ndagira umunsi mukuru kugira ngo nezereze abavyeyi yego vyarampimbaye kandi nagaragaje n'umunezero yego nakoranije inshuti n'abagenzi umunezero nagaragaje cyaciye kimpa n'icigwa mpenda bashimira narafashe nk'iminota 30 ndarira yego Patrick si ivyo gusa habaho ivyiza nibibi mu buzima warigeze guhura n'ikindi kintu kirakubabaza cyane kurusha ibindi ku buryo uvuga ati nzorinda pfa nacibagiye ico kintu n'icyaha ego jewe ikintu cyambere nahuye kibi mu buzima bwe wanje je narakuze mu buzima buzimvye ubwo buzima kuko je nakuriye kwa sokuru wanje rero nakuriye ko vyarashitse turavana n'umuyomba wanje ndubaka inzu y'uwanje ndayibamo ndumwe rero cambandanya nja ku ishuri nongera mva ku ishuri nza ndondera ivyo kurya nongera ndima nongera nkora utundi ndi umuntu umwe gusa ego ico rero carampaye icigwa kandi nahakoye icigwa kweri carambabaje mu buzima ariko ubu ndashima yego tugushimire cyane Patrick yego mwe murakoze namwe ndakura mu kije mabuje yego ni sawa meze neza tukugore tukubaze kano kabazo kamwe nimba ataco bitwara kabazo nyabaki iyo umuntu wese mu buzima busanzwe canke mu kibano mu myaka umaze kwisi umaze guhura n'ibintu byinshi ariko hari ikintu kimwe ciza wahuye naco kirakuryohera ku buryo uvuga ati nzorinda pfa ntacibagiye kuko carangyoheye cyane n'icyaha ni kuba narashyize ku inosi ntiwahuye n'ibyiza gusa warahuye n'ibibi waciye mu ma challenge menshi ikintu kibi cyakubabaje kurusha ibindi byo gasika ikintu nzorinda pfa ntacibagiye n'icyaha ico kintu basha kwa navuze ku inosi y'abanyabyaha gusa urakoze tugushime sawa meze neza turashima basanzwe bakwita gute muto miye mutama nyine udukundire mu misegonde 20 tukubaze kino kibazo umaze imyaka itari mike ngaha ku isi wahuye na byinshi ariko turashaka kumenya ikintu cyakubabaje mutama ku buryo uvuga ati nzorinda pfa nacibagiye ngaha kuri nosi n'icyaha ikintu cyambabaje cyambere kiruta byose yewe mbabajwe n'ubuzima bwanjye muri mu bubi kandi ntotezwa n'abantu mbega baturuta kandi bitwa ngo bagomye kutumenya
uranyumva neza ariko aho nyene muta ntiwababaje gusa waranaryohewe myaka umaze ntiwabuze ikintu kikuryohera nikiye cyakuryoheye kurusha ibindi byose ngaha ku isi sinyohera ku isi nuko mfise ubuzima bw'Imana yampaye urakoze cyane muta